Ibihe byiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Nahoze nyuze amaso mu bitangazamakuru bitandukanye ndeba amakuru avuga ku bijyanye n'akarere k'ibiyaga bigari by'umwihariko ku ntambara y'Uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, umwuka mubi ukomeje gututumba. Hari amakuru rero mu by'ukuri akomeye cyane avuga yuko uwitwa Perezida Felix Tshisekedi, Faure Esuzima Nyasibe ndetse na Joao Lourenço wa Angola bari mu biganiro byamaze amasaha agera kuri 5 ku ntambara muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bivuga ko Perezida wa Angola yatumiye bagenzi be ba Democratic Republic of Congo ndetse na Togo ngo baganire ku kibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Congo mu biganiro byabereye ku ngoro ya Perezida wa Angola i Rwanda ku wa mbere nimugoroba. Ibyo biganiro byahuje Perezida Joao Lourenço Nyasibe ndetse na Félix Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo bari kumwe na Olusegun Obasanjo ukora itsinda ry'abahuza bashyizweho n'ubumwe bwa Afurika. Ibiro ntaramakuru bya Angola ANGOP byatangaje ko ibi biganiro byamaze amasaha 5 birimo kureba uko imirwano ihagarikwa vuba, kubahiriza amasezerano yumvikanweho, ibiganiro hagati y'abanyekongo ndetse n'uruhare rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo mu gukemura amakimbirane ahari. Ibiro bya Perezida Nyasibe umuhuza w'ubumwe bwa Afurika kuri iki kibazo bivuga ko ibi biganiro byimbitse kandi byubaka byibanze ku gushaka igisubizo cya Afurika kuri iyi ntambara irimo kuba mu burasirazuba bwa Kongo. Ibiro bya Perezida wa DRC bivuga ko aba bategetsi basubiyemo ko hakenewe kandi guhagarika imirwano bitariho mananiza no kugenzura ibyemewe na buri ruhande. Muri inama kandi Angola yahawe manda yo kumva impande zo muri Kongo zifuza kwinjira mu biganiro hagati y'abanyekongo bizategurwa n'inzego za leta nk'uko ibiro bya Perezida wa Kongo byakomeje kugira bibisobanura. Perezida wa Angola yitwa Joao Lourenço Gonçalves ubu ukuriye ubumwe bwa Afurika si mushya muri iki kibazo, ariko mu mezi menshi y'umwaka ushize umuhati wa Angola w'ubumwe bwa Afurika wari wahagaritswe n'imbaraga z'umuhati wa Washington ndetse na Doha no kuva mu gihugu cya Qatar. Kuva mu kwezi gushize bisa naho ubumwe bwa Afurika rwongeye gusubirana inshingano zo gushaka igisubizo nyuma y'uko amasezerano ya Washington kugeza ubu atarubahirizwa neza, kandi inzira ya Doha imaze amezi agera ku 10 ntacyo irageraho ifatika kugeza ubu. Biteganyijwe ko mu mpera z'icyumweru mu nama izabera ya Addis Ababa muri Ethiopia, Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi azasimbura Lourenço ku mwanya w'umukuru w'ubumwe bwa Afurika. Ibiro bya Perezida wa Togo bivuga ko Perezida Faure Esuzima Nyasibe muri ya nama i Rwanda yasubiyemo ubushake bwe mu gukomeza kandi kuvugana n'abaribwa n'ikibazo hamwe n'itsinda ry'abahuza kugira ngo aboneke igisubizo kirambye kuri iyi nama ikomeje kugenda igarukwaho. Byinshi rero bikomeza kugenda bivugwa, gusa babwira ko intambara muri Ukraine, Kenya igiye kuganira n'Uburusiya nyuma yo kwinjizwa kw'abaturage bayo mu ntambara. Kenya ivuga ko igiye kuganira n'Uburusiya kubera amakuru akomeje kwiyongera ko abaturage bayo barimo kwinjizwa mu gisirikare mu ntambara muri Ukraine. Ivuga kandi ko idashobora kubyihanganira. Minisitiri wa Kenya ushinzwe ibikorwa bya guverinoma yitwa Musalia Mudavadi, akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu yabwiye BBC ko imikoranire na Moscow izibanda kandi ku kurinda abaturage ba Kenya no gukumira ibikorwa byo kwinjiza abantu mu Burusiya mu buryo bunyuranyije n'amategeko, harimo gutangiza ibiganiro ku itangwa rya visa n'amasezerano y'akazi hagati y'ibihugu byombi. Yavuze ko abategetsi guverinoma ya Kenya yafunze ibigo birenga 600 bikekwaho gushuka abanyakenya, byasezeranya abanyakenya ko bazabona akazi mu mahanga nyuma bagashorwa mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Umuhangayiko ukomeje kandi kwiyongera muri Kenya nyuma y'uko abanyakenya bahabwa akazi ko kurwana mu ntambara muri Ukraine, bamwe bagapfirayo nabi. Mu minsi ishize umuryango wo muri Kenya watangaje kurimo gushaka ibisubizo n'ubufasha bwo gucyura umurambo wa mwene wabo wiciwe muri Ukraine ubwo yarwaniraga igihugu cy'Uburusiya. Clinton Nyapala Mogesa wari ufite imyaka 29 mu ntangiriro yari yavuye muri Kenya muri 2024 agiye gukora muri Qatar, ariko nyuma yaho abwira bene wabo ko yari arimo kujya mu Burusiya. Abategetsi muri Ukraine batangaje ko yapfiriye mu gitero cy'abakurutu aho Uburusiya bwohereza ku bwinshi abasirikare bashya batahawe imyitozo ihagije, hagamijwe kandi kurusha imbaraga abasirikare ba Ukraine hashingiwe ku mubare munini cyane wabo. Hanyuma Australia igipolisi casandaje abariko biyamiriza urugendo rwa Perezida wa Israel yikoresheje ipiripiri
igipolisi ca Australia cakoresheje ivyuka vy'ipiripiri mu kwirukana abari mu myiyerekano ku mugwa mukuru wa Sydney biyamiriza urugendo rwa Perezida Isaac Herzog wa Israel muri ico gihugu. Abantu batari bake bahagaritswe inyuma y'imishamirano yadutse hagati y'aba bari mu myiyerekano n'abapolisi ejo kuwa mbere. Imyiyerekano hagati mu gisagara ca Sydney yateguwe n'umuhari w'abanyapalestina Palestine Action Group, nubwo imyiyerekano yari yabujijwe inyuma kurasana kwabaye muri Kigarama umwaka uheze wa 2025 mu karere ko mu nkengera y'ibahari kazwi nka Bon cyangwa se Bon Beach. Ejo kuwa mbere insinzi ry'abantu bariyegeranyije hamwe Sydney, benshi bambaye udutambara two mwizosi dufise amabara y'ibendera rya Palestine, bafise n'ivyapa. Kimwe muri ivyapa cari canditseho ko ngo sindwanyi abayahudi nanka ihonyabwoko, ikindi naco ngo hagarika Herzog. Igihe iri koraniro ryabaye mu mahoro ryari riheze, abari muri ryo batanguye kuririmba ngo nimuze tuze tugire urugendo, ariko igipolisi cari kihari ku bwinshi carabazibiye. Ishavu ryariyongereye, ibintu bimera nabi ku buryo hakoreshejwe ivyuka piripiri mu gusanzaza bamwe mu bari bamyiyerekano mbere y'igipolisi kirongerezwa. Imyiyerekano kandi yabaye kandi mu gisagara ca Melbourne. Herzog yari yatumiwe muri ico gihugu n'umushikiranganje wa mbere Anthony Albanese, yavuga ko urugendo rwari gutsimbataza mu kunywana n'ubumwe hagati y'abanyagihugu inyuma y'igitero ca Bondi. Igihe yariko kandi ashira urugori rw'amashurwe ahebereye iki gitero, Herzog yagize ati iyo umuyahudi umwe akomerekejwe abayahudi bose baja mu mabaro. Yavuze kandi ko yari yashikiye kugira ngo yananganishe imiryango yabuze ababo. Imbere yaha abajijwe kuri imyerekano, Herzog yishuye ati naje ngaha kuneza kandi mfise ubutumwa bugira buti Australia na Israel n'abagenzi ni inshuti kuva na kera narindi. Imyerekano kenshi ivyo mwumva nivyo mubona biza kurwanya ndetse no kutwaka uburenganzira bwacu, uburenganzira bw'igihugu canje bwo kubaho, kandi ibi bitandukanye n'ivyo Australia yavuze kandi yakoze, nkuko yagiye bivuga Herzog, perezida w'igihugu ca Israel. Tubandanya n'andi makuru kandi yakomeza kugenda avugwa. Sinifuza ko shampiyona irangira gutya ni Grealish nyuma yo kubagwa. Jack Grealish avuga ko atashakaga ko shampiyona irangira gutya nyuma yo kwemeza ko yabazwe nyuma yo kuvunika ikirenge. Grealish wari usanzwe akinira equipe ya Everton ku nguzanyo avuye muri Manchester City yagize imvune tariki ya 18 ukwezi kwa mbere uyu mwaka ubwo batsindaga equipe yahoze akinira ya Aston Villa igitego kimwe ku busa. Uyu mukinyi w'imyaka 30 hagati yakinye imikino 22 mu marushanwa yose yakiniye Everton. Muri mwaka w'imikino atsinda ibitego 2 ndetse atanga imipira 6 ivamo ibitego. Yanditse mu butumwa bwe kuri Instagram agira ati sinifuzaga ko shampiyona irangira gutya, ariko n'umupira w'amaguru ndababaye cyane. Namaze kubagwa uyu munsi byose byibanda ku kugarura ubuzima bwiza. Ndabizi neza ko zagaruka mfite ubuzima bwiza, nkomeye kandi meze neza kurusha mbere. Iyi mvune ihagarika ikizere cyose cyuko Grealish yaza mu ikipe y'Ubwongereza izakina igikombe c'isi muri iki gihembwe c'impeshi. Muri rusange turababaye cyane, akaba ariko abafana biwe bakomeza kugenda bavuga muri iki gihugu cy'Ubwongereza.